Kaze banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana muri mpande zine z'isi turabaha ikaze muri ano makuru aho tugiye turabwira amakuru ariko aravugwa muri kano kanya. Kaze muri ano makuru tugiye kubaha ikaze tubabwira ati kaze muri ano makuru tubibutsa kugira sabone kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza amakuru yo muri kano kanya. Amakuru no munsi rero tugiye guca hirya no hino ivy'intambara zakomeye cyane gose, intambara zongeye gukomera hagati y'Uburusiya na Ukraine, ndetse turababwira n'avugwa mu Bushinwa n'avugwa muri Amerika, ndetse ukurikirana amakuru yose aho tugiye kwerekana uburyo intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kwaduka umwanya n'umwanya. Kaze ni muri ano makuru. Nkuko tubabwiye rero, kaze muri ano makuru turahera muri Ukraine aho ibitero vyongeye kubandanya, ibitero by'Uburusiya. Uno munsi Uburusiya bukaba bwakoze ibitero byinshi cyane gose mu gihugu ca Ukraine, ndetse ibitero bikomeye cyane aho biboneka ko Uburusiya buriko burakoresha inguvu nyinshi cyane gose zirengeye, ndetse ngo ivyo abantu bahora bibaza Uburusiya bwariko burakora muri kino gihugu ca Ukraine, aho biboneka ko Perezida Vladimir Putin yashigishwe n'intambara agomba kurimbura igihugu ca Ukraine burundu, ndetse atakubabarira. Uno munsi rero Uburusiya bwakoresheje amamisire ya hypersonic missile, imisire zikomeye cyane gose zirandura, aho bateye mu bice byinshi cyane gose bitandukanye bya kino gihugu ca Ukraine. Ahabere rero imigwano ikomeye nkuko bisanzwe mubizi ni mu gace ka Mariupol, aho hasanzwe hari ihandake abasirikare b'abahikinya Ukraine basanzwe binyegeje mu base kuva mu handake ya Azovstal Steel Nuclear Power Plant. Aha rero habereye ibitero byinshi cyane gose aho Uburusiya bwacucagiye amamisire ya hypersonic missile, aho amamisire yabomboye kino gihandake, ndetse atawuzi ko bakiriye abasirikare bazima. Turarindiriye ico igihugu ca Ukraine kigiye kumenyesha ku munsi w'ejo, kuko uno munsi hahiriwe hazuka gusa ivyotsi gusa, ndetse hatewe misile. Abajournaliste bari hafi b'ibinyamakuru bitandukanye bavuze ko nibura hatewe nka misile zishika 30. Izi rero misile tubibutse ko ari misile zishobora kwimba mu kuzimu kugera ku metero 500, akaba arizo zatewe muri kano gace. Saha rero gusa Uburusiya bwagize ibitero muri Ukraine. Uburusiya bwagize ibitero mu gace kose ka Donbas region muri rusange na Donetsk, Luhansk, ndetse ahari hasanzwe hose hari ko harabera intambara n'igisirikare ca Ukraine. Uburusiya bwongereje ibitero bikomeye cyane gose, ngira ngo abasirikare bavuye ejo mu munsi mukuru hariwe intsinzi y'Uburusiya barumye kwa muri kino gihugu ca Ukraine kugwana, kuko Uburusiya bwamenyesheje ku munsi w'ejo ko uko bigenda kose ugomba gutsinda iyi ntambara. Rero uno munsi bakoze ibitero bimwe twavuga ngo ni ibitero sindamusiga. Ikindi cabonetse ko uno munsi nuko Uburusiya bwongereje ibigwanisho by'ubwirinzi ku mipaka yose bihanuwe na Ukraine, aho Uburusiya amavideo yagaragaye ku rubuga rw'ubushikiranganje bwo kwivuna amaso bw'Uburusiya byabonetse igisirikare cy'Uburusiya kiriko kirestara anti-missile system ku mpande zose zihereranye n'ibihugu by'Uburusiya ndetse n'igihugu ca Poland. Igihugu cy'Uburusiya biboneka ko citeguriye kuri intambara ikomeye, kuko ngo hari amakuru yo mwibanga ko igisirikare ca Amerika ndetse na NATO ubu bariko bategura gufasha Ukraine maze igatangura kugaba ibitero mu gihugu c'Uburusiya. Saha gusa rero mu gace ka Donbas region Uburusiya bwakoze ibitero, ibindi bitero bikomeye cyane Uburusiya bwabikoze mu gace ka Odessa. Aha rero mu gace ka Odessa naho hahiye haratokombera, aho hatewe imisile zishika 7 za hypersonic missile, aho ndetse hariho intuze ya shopping mall canke ahantu hari hasanzwe hari alimentation nini ya cyane gose yahiye iratokombera kuva hasi kuva mu kuzimu. Uravye ano masana murabona ukuntu zino misile zikomeye cyane gose, kuko zimba kugera mu kuzimu cyane gose. Ibi rero abategetsi ba Ukraine bavuga ko bamenyesheje ko Uburusiya bwaba bwahateye hagati ya misile 4 na misile 7, ariko ntibimenyeshwa neza igitigiri kuko ntibari hafi. Ico bavuze gusa nuko ngo bahapfiriye abantu 5, abandi benshi barakomereka. Rero Uburusiya bwakomeje ibitero bikomeye cyane gose. Uburusiya bwo bwamenyesheje ko bwateye ahari ko harabera imigambi yo gutera Uburusiya, ndetse ngo hareganijwe ibigwanisho byavuye mu Bufaransa no muri Canada. Ibi rero nivyo Uburusiya bushobora kuba bwaturiye, ariko ibi abategetsi ba Ukraine babihakanye, aho bavuga ko ngo nta bikorwa vya gisirikare vyariko birahabera, ariko Uburusiya bwo bukaba bwahateye buvuga ko bwari bufise amakuru neza ko ariko hareganizwa ibigwanisho vyavuye muri ivyo bihugu. Rero ngo Uburusiya bukaba ari vyo bwa bwaturiye bukoresheje izo misile zikomeye cyane gose, ndetse atanubwinzi bwo kuzirinda buhari izi hypersonic missile z'igihugu c'Uburusiya.
Akandi gace kandi Uburusiya bwateyemwo amamisire uno musi ni mu gace ka Kharkiv ndetse neza neza mu gace kitwa ngo Iziamu rero ni agace Uburusiya n'ubundi bwari bwafashe mu gihe intambara zari zikomeye aho bariko begereza ku mugwa mukuru Kiev ni mu micungararo ya Kiev umugwa mukuru ibirometero neza neza 40 uvuye ku mugwa mukuru wa Ukraine niho hari kano gace kitwa Iziamu. Aka gace rero nako ngo katewemwo amamisire yo mu bwoko nyene bwa hypersonic missile ngo naho nyene hakaba Uburusiya bwasamuye ivyo bwavuga ngo vyari birindiro vy'abasirikare ba Ukraine, ariko ibi vyose rero igihugu ca Ukraine kikaba cabihakanye ngo naha ngo hari mu banyagihugu ngo nta birindiro vy'abasirikare ba Ukraine vyari bihari. Abasirikare rero ba Ukraine nabo hirya no hino nyene muri tuno duce twose twatewemwo amabombe babonetse bariko baragerageza kuzimya ndetse bari kumwe n'aba bantu bazimya hirya no hino rero hatewe amamisire. Twibutse rero mu gace ka Odessa koko abasirikare n'ubu ba Ukraine nabo bariko baragwana n'abasirikare b'Uburusiya mu ntambara ikomeye cane gose ku mpande zose batera amamisire baratera amabombe umuriro kano gace kino gihugu ca Ukraine kizoshobora kuzosigara ari uyonga gusa inyuma y'intambara ndetse no mu gice ca Bucha hamwe hapfira abantu benshi uno musongeye gutegwa izindi misire z'Uburusiya aho bivugwa ko ngo inyuma y'izi misire zatewe ngo mu mazu yabomotse ngo imisire zo zatewe muri kino gice zatewe mu nijoro ngo aho rero ubu igisirikare ca Ukraine kimaze kwashika ngo catoye imivyimba y'abantu 40 ngo ari mu bihomoka vy'amazu yabomotse kandi muri kano gace ka Bucha. Ibi rero navyo kandi bagiye kuvuga ngo bagiye kuvyereka amakungu ngo ni ihonyabwoko Uburusiya buriko buragirira abanyagihugu ba Ukraine. Tukivuga rero kuri ibi nyene ivy'intambara y'iko irahuza Ukraine n'Uburusiya, Amerika yarahira arengwa ko igomba gukora ibishoboka byose ngo yahagarike Putin. Ni muri ntumbero rero Perezida wa Amerika Joe Biden yasabye ko inama nshingamateka n'amahinduzamateka bamwongerera ku mahera bari bamuhaye, aho yasabye ko bamwongera imiliyaridi 40 zose ko zo gufasha igihugu ca Ukraine, ndetse akaba Perezida wa Amerika yatoye itegeko ridasanzwe, itegeko ryitwa Strand Mike. Iri tegeko rero ngo ritegeko Perezida wa Amerika amaze kumva amateka y'igihugu ca Amerika cabaho ryari rimaze gukoreshwa incuro imwe rikaba ryakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Iri tegeko rero riha ubushobozi Amerika bwo gutwara ibigwanisho muri Ukraine bitenze gukontororwa atana hamwe binze guca ngo ndetse bigafatwa ko ari nk'ibigwanisho Amerika iri kwirakoresha mu kwivuna direct atariko irabiha ikindi gihugu. Ngo ibi rero bizotuma Amerika ishobora gutwara ibigwanisho muri Ukraine batayenze kubaza ngo bizorihwa gute, ngo bizorihwa nabande, ngo uko babishatse kose iri tegeko hamwe yo kwemeza n'inama nshingamateka Amerika izoshobora gutwara ibigwanisho nk'uko yoba ariyo yatewe iriko irivuna ibishira igihugu ca Ukraine. Perezida rero Joe Biden asinya rino tegeko yasavye ko inama nshingamateka n'amahinduzamateka batotevya kuryemeza kuko yavuze ko ngo bigwanisho biko birahera muri Ukraine ngo haheze imisi 10 ngo Ukraine yoba yamaze gufatwa, ngo mu gihe iri tegeko ryoteba ntibaritora imbere y'imisi 10, akavuga ko ibigwanisho bafise mu mastoke barungika muri Ukraine byo bishobora kumaza ngo Ukraine imisi 10 gusa. Ngo rero arasaba ko bo kwihutisha ano mategeko ngo bakayatora n'ingoga maze igihugu ca Amerika kikabona gutwara ibigwanisho n'ingoga mu gihugu ca Ukraine kugira ngo Ukraine yivune Putin. Ibi rero ari ibintu n'ibindi bakaba bavuze ko iri itegeko rimaze gutorwa ko Uburusiya bushobora kubona ko butewe direct butewe na Amerika. Uburusiya rero bukaba bwoshobora gutera amamisire muri Amerika canke bugatera ku bindi byose by'inyungu za Amerika mu bindi bihugu. Ngo ibi rero ntawe bizi neza uko biza kugenda ko Uburusiya buza kubyihanganira. Ikindi cavuzwe kandi ko Amerika ngo nuko Amerika ngo yoba ifise uruhara mu bagenerali b'Abarusiya bapfuye, ngo aho Amerika yoba ariyo yatanga amakuru yuko bano bagenerale bagiye muri Ukraine maze Ukraine igahita itagetinga bano basirikare b'abagenerale. Ngo ibi rero hamwe ivyo barukuri ngo bishobora gutuma Putin yihora agatera Amerika canke agatera ibindi bigo bifise aho bihuriye na Amerika. Ibi rero ngo ntibiremezwa neza ngo ariko ngo batasi b'Abarusiya bariko barabikora ko ngo barabe ko Amerika yoba yaragizemo uruhara mwishwa ry'abagenerale b'Abarusiya. Ariko rero amakuru yo mwibanga avuga ko Amerika yabigizemo
uruhare rukomeye cyane mu yishwa ry'abajenerali ko Amerika yoba ariyo yatanga amakuru y'abajenerali ko bagiye muri kiriya gihugu cya Ukraine maze Ukraine nayo igahita ikoresha ba bandi bamudahusha mu kurasa bakaba aribo batagetinga bakabarasa. Twibutse ko hamaze gupfirayo abajenerali nibura bashika 6 abo leta y'Uburusiya yemera bamaze gupfira muri Ukraine. Iyi ntambara rero ikomeye hagati ya Amerika Ubushinwa uno munsi nabwo bwigirije ibikoresho byabwo by'intambara bikomeye amato y'intambara ndetse n'abasirikare benshi hafi ya Taiwan. Bibutse rero ko Taiwan nayo n'ubu iguma yitegura ikora imyimenyerezo ya buri munsi kuko bafise amakenga ko igihugu cy'Ubushinwa naco gishobora guca gifatiraho kigatera Taiwan mu gihe Amerika iyo kifye no gufasha Ukraine kuko Amerika iza yaramenyesheje ko igihe cyose Taiwan yoterwa Amerika bitabara. Ngo rero Ubushinwa bwa bufise umugambi wo gutera muri kino gihe kuko Amerika iriko iriyokipa n'ivya Ukraine maze rero ngo Uburusiya bukaba bwoba ari avantage nako Ubushinwa ngo akaba ari avantage y'Ubushinwa ko bwotera muri kino gihe bugashobora gutsinda bugafata kino gihugu buvuga ko ari igihugu cyabwo nubwo abategetsi bo ba Taiwan bavuga ko ataho Taiwan ihuriye n'Ubushinwa. Ubushinwa rero buriko bukora imyimenyerezo ikomeye cyane gose hafi y'imipaka ya Taiwan ndetse indege za gisirikare ndetse n'amato y'intambara ari muri kino kiyaga aho agose kino gihugu ca Taiwan. Umwanya n'umwanya rero bivugwa ko igihugu cy'Ubushinwa gishobora gutera Taiwan nk'uko vyatanguye neza muri Ukraine. Uburusiya murabibuka ko bwatanguye kugira imyimenyerezo ku mipaka yose ya Ukraine, niko rero n'Ubushinwa buriko burabigira buriko bukora imyimenyerezo y'ukuntu bwoshobora gufata igihugu ca Taiwan. Tukivuga nyene ivy'Ubushinwa no munsi Ubushinwa bwateye misile za hypersonic misile bukoresheje indege izi nazo ngo nizishasha cyane gose. Izi misile nshasha bateye uzishobora kuba hari na anti-aircraft wizinde imisire rero zishasha z'Ubushinwa zirakomeye. Rero Ubushinwa biboneka ko buriko burakura mu bya gisirikare cyane gose, rero bikaba biteye ubwoba. Abantu benshi rero bakaba batanguye kuvuga ko intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kwaduka umwanya n'umwanya kubera bino bihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya ngo bafise umugambi wo guhasha Amerika ndetse ngo bafise umugambi wa hamwe bahuriye ko wo gutera Amerika muri rusange mu gihe Amerika yo kwita mu ntambara y'Uburusiya ndetse gace yita no mu ntambara y'Ubushinwa. Ubushinwa bwateye muri Taiwan. Ngo rero abarusiya n'Abashinwa bakaba bafise umugambi wo gukora hamwe ngo bagahasha Amerika burundu ngo butagisubirwamo. Ibi rero ngo yoba ari imigambi bariko bategura hamwe mu ibanga ndetse vuba murashobora kuvyuka mwumvise ngo Ubushinwa bwateye Taiwan nk'uko umunsi umwe twavyutse twumva ngo Uburusiya bwateye Ukraine. Ibi rero nivyo bituma abantu bavuga ko intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kuba iri hafi cyane na cyane mu gihe ibihugu byose byiteguye. Ibihugu byo mu Burayi biriteguye ku ntambara kurusha ikindi kintu cyose. Nta kindi kintu ibihugu byo Burayi biriko birakora ndetse na Amerika atari kwitaho ku ntambara zishobora kwaduka umwanya n'umwanya wari wose. Ibi rero bakaba bariko begeranya ibigwanisho hirya no hino. Ibihugu biriko vyegeranya ibigwanisho kurusha uko byigeze biba mu bindi bihe byose byabaye. Ubu uko bivugwa birusha ivyabaye mu ntambara ya kabiri y'isi. Twibutse ko Ubufaransa bwarungitse ibigwanisho byinshi muri Ukraine ndetse n'Ubuyapani bwarungitse ibigwanisho byinshi n'Ubwongereza nabwo bwarungitse ibigwanisho byinshi, ariko rero ngo byinshi bikaba vyaturiwe n'amamisire Uburusiya bwateye muri ivyo bitero. Uburusiya bwagize uno munsi twabwiye ngo Uburusiya bwagize ibitero byinshi ngo bwaturiye ibigwanisho byinshi byari byahawe igihugu ca Ukraine, aho rero intambara zikomeye cyane. Izi ntambara atabuze aho zizogerera na cyane muri zino ntambara Uburusiya butemera gutsindwa. Amerika nayo ikaba yarahira arengwa ko idashobora kwemera ko igihugu ca Ukraine gifatwa mpiri n'igihugu c'Uburusiya. Nibi rero abasesanguzi mu bya politike ndetse n'ivy'intambara bashingira ko bavuga ko intambara ya gatatu y'isi yose dushobora kuba twegereje umwanya n'umwanya. Rero abantu boba baritegura ku isi ko intambara ya gatatu y'isi ishobora kwaduka. Ndabizi ko benshi tuvuze amakuru nk'aya bashobora kuvuga ngo nibiri mu mitwe yanyu. N'igihe twavuga ko intambara igiye kwaduka muri Ukraine, Uburusiya bugiye gutera Ukraine, benshi barabidese ko baravuga ngo ntibibaho. Ariko rero iki coco kirakomeye cyane gose. Ubushinwa
bwegereje abasirikare benshi rwose kuri Taiwan, aho biboneka ko umwanya n'umwanya dushobora kubyuka tukumva ngo intambara ya Taiwan n'Uburusiya na Taiwan n'Ubushinwa nayo yatanguye. Iki naco rero cyatuma Amerika nayo kandi ikigenda gutabara muri Taiwan. Twumve rero mwumve ko Amerika mu gihe bari mu ntambara muri Taiwan ndetse ikaba mu ntambara n'Uburusiya ku rundi ruhande rwa Ukraine, ko ibintu bishobora gukomera ndetse bishobora kubyara intambara ya gatatu y'isi. N'aya makuru rero twe twabateguriye kubijanye n'izimuha z'intambara ziko ziraba muri kano kanya. Abakurikiye mwese, Imana ibazigame kandi turinde kano kaga k'intambara ya gatatu y'isi. Ariko rero ibi mwebwe sinzi ko muvyumva, mugire muri commentaire ico mubivuga ko, niba mubona koko twegereje intambara ya gatatu y'isi canke ari amahoro bitazoba. Muri commentaire mutubwire ibitekerezo vyanyu, turakomeje bakurikiranira hafi intambwe ku ntambwe Ubushinwa butera mu kwegereza igihugu ca Taiwan, ndetse n'intambwe ku ntambwe igihugu c'Uburusiya gitera muri Ukraine n'ibindi bitero byose bitegurwa. Turi hafi, dufise isoko ry'amakuru ryizewe ryo kubaha amakuru y'ukuri. Mwakoze rero kudukurikirana, mugire aho muba mubahwe kandi mugire sabone, mugire subscribe kugira ngo mukomeze kuronka amakuru ku mwanya ku mwanya, kuko uko tuyamenya kose tuba tuyabashiraho. Mwakoze cyane.